ça ubwoko ntibabushinga par décret royal. Umwami w'Ububirigi aravyuse 1932 ararunga isikete kuri voisin atwara Burundi Rwanda akreye ubwoko bw'abantu n'abatutsi. Umwami par décret royal, ce n'est même pas une législation. Murungike mu bantu bose bumva izi evidence ku buryo habaye ikibazo bamenye yuko bwari ububeshi. Barundi kazi abo tuvuga rumwe abanyarwanda n'abamambre ba diaspora Europe hose, bari muri Canada, bari muri Afrika, muri Asia, bari muri Etats-Unis, Australia, mwese turabaramukije. Murakoze gukurikirana ikiganiro YouTube shasha yacu ije gusigura ibintu twigeze gusigura vyerekeye yuko ubwoko butariho ari mu Burundi ari mu Rwanda ko ari ububeshi. Ivyo tukabisigura twitwaje abashakashatsi bagize berekana yuko atamuto tamututsi. Ico gitabo citwa Utututsi mensonge qui tue, akaba nico mu Kirundi Utututsi ikinyoma catikije benshi, co mu Congereza Utututsi deadly lie. Byose ko ari bitatu twariko tugerageza kubishira mu Kirundi yaraheze ubu vyose biri muri Amazon. Link zavyo mushobora kubibona muri description y'iyi video cankwe mushobora kubisanga comment muri New West. No kuvuga yuko hamaze gupfa imiliyoni zishika 10 zinarenga for a lie, ubeshi. Iki gitabo kirerekana neza na neza evidence academique, no ibintu biciye mu ishuri. Icambere ikaba ari evidence scientifique yerekana ko atabwoko buhari mu Burundi no mu Rwanda. Evidence sociologique yo yishinzwe kuraba imibano imerekana neza na neza ko atabahutu n'abatutsi bariho mu Rwanda no mu Burundi, ko bigeze kubaho mu bwami ariko ko batariho. Ica gatatu evidence historique kahise irerekana yuko atabwo bwoko buriho. Evidence morphologique bisamaza abantu ngo abantu ntibasa naba, byose abashakashatsi barerekana ko atari vyo ari ububeshi. Ivyerekeye evidence ideologique birekana neza ingene bazanye ubwo bubeshi, ababuzanye, impamvu babuzanye, yari babuzanye, amazina yabikoze. Ivyo byose turavyerekana ngaha. Tuhejeje tuca twerekana solution nyishu irama ituma ibintu bihagarara. No musi rero turatangura evidence scientifique yerekana après le génocide yo mu Rwanda cane bavuga ati mbe aba bantu bicana gutya buri umwanya bamarana ni impamvu nyabaki igiki mbese baratandukanye cyangwa ni bamwe. L'an 2000 hariyo étude yabaye ipima abahutu n'abatutsi isanga qu'il n'y a pas de différence génétique entre les Hutus et les Tutsis. Basanga que les variations physiques s'expliquent par des facteurs zindi sociaux et mais pas raciaux. Une étude là 2000 yagizwe na All Science Toscoff nayo basanga aucune différence génétique entre les Hutus et les Tutsis. Nuko ati nta kintu cerekana mu bantu bumva Ikirundi batumva Igifaransa, nta kintu na kimwe cerekana mu maraso hagati y'abahutu n'abatutsi ko batandukanye. Iyindi étude bagize bafashe abantu 2000 barapima basanga ADN mitochondrial ni hérité maternellement na chromosome Y il est hérité paternellement baravyo mu bavyeyi babo. Résultat basanze la distance génétique entre les Hutus et les Tutsis sont inséparables. Baca bavuga bati les résultats perçus relèvent l'identité sociale, pas d'identité biologique. Ils ont trouvé des variations individuelles, non ethniques. Si les Hutus et les Tutsis étaient des races différentes, les marqueurs Y et ADN montreraient des branches séparées, or ils se superposent. Nivyo basanze maraso yacu. Urumva rero ko neza na neza izi études zagizwe hagati ya l'an 2000 na l'an 2004 cerekana ko abarundi abanyarwanda bose bafise amaraso amwe nta hasi bijya byari ububeshi. Izindi études ni nyinshi cyane sinozibandanya, hari zakozwe 2018, hari zakozwe ibi byose muzobisanga muri iki gitabo. Ikindi gikomeye gihambaye cyane ni ibintu n'umuntu wenyene niwe twokwita ko ari we yazanye ubwoko na race mu Burundi. Uyu nawe yahamagawe n'ababirigi, hari organization yitwa IRCS. Iyo organisation yari ababirigi, yari mu Bukavu, kaba yari ifise branche i Butare, aho bita i Butare afite hitwa muri Astrida. Uyu nawe rero ashitse ahamagagwa kugira ngo akorane n'abandi ba expert bakomeye biyige kandi bakreye
ivy'amoko bisanzwe ngene babigize tuzobivuga muri evidence sociologique iyikurikira, tuzobivuga hirya y'ejo. Mu ncamake atamoko yari ahari imbere y'ababirigi, ariko mu 1932 habaye ico bita decret royal y'umwami w'ububirigi, arungikira uwatwara Rwanda Burundi biciye muri Congo, muri journal yitwa Congo Belge, baravyanditse bavuga bati ni baharure hama bace bakreya ayo moko. Tuzobereka ingene ababirigi bamwe bavuga ati sivyo batwara, tuzobereka vyose mu kiganiro gikurikira. Nicyo twashaka yuko ni série, mugiye mukurikira ibiganiro vyose niho muzomenya ukuri, mugiye mubisangiza niho tuzoshobora gushikira benshi, dushobore guhagarika ubwicanyi. Aha anye gikomeye cyane muri evidence scientifique, turetse muri izo mpeje kubereka, baraharura babigiriye mu Rwanda grand partie, kwa ku Rwanda ari go rubi oya, babikoreye mu Rwanda vyinshi. Baraharura ya population 1 million y'abanyarwanda, baca baharura inka basanga ni 300,000, barapima ngo tusazo bafise 1m73 uduga, azo bafise inka 10 ziduduga, azo bafise izuru ripima muri indice nasal ya 50, azoba afise inzobe. Ivyo nivyo bafatiye yuko umututsi azoba ari uko yiswe ko ari umututsi, ataguhindura ko ava umuntu yabo umututsi cyangwa umututsi akaba umuhutu. Urumva aho bace babishinga uko mu 1933 baca bashinga ivyo bita karangamuntu. Ako karangamuntu muri page kagafise page 14, page numero 4 niho wategeza kwandika ubwoko bwawe, bikaba bihereye aho ataguhindura. Donc iryo byabaye par décret royal. Est-ce que imbere yuko tunabandanya, ahubwo numva ko biteye isoni, murumva ahantu koko bashinga ubwoko par décret royal? Nibibaho, nta bwoko bushingwa par décret royal. En fait décret royal ni kintu, ni itegeko mu bisanzwe riba rigizwe n'umukuru w'igihugu, ritegeza kugendera amategeko ya legislation aba yaremejwe kandi yemezwa na legislation ya Assemblée Générale n'ibiki nationale n'iki. Décret royal rero ngere byari bimeze, barakije cyane bavuga ati wowe umwami wo mu Birigi uguma wica abantu mu makoloni. Rero nushaka yuko imigambwe iri muri Assemblée Nationale igumishwana muri iki kibazo, gumana ibintu vyo makoloni ntidushaka kuvyumva. Rero niho rero yacakoresha amadekre waya, ararungika ba voisin watwaraga Burundi no mu Rwanda, acariruka n'ingoga ashiramwe ingufu nyinshi, akoresha ordonnance ibintu byinshi, aragira iyo rusansuma, acakre ubwo. Rero ariko rero bibagoye kubera ko ibyabagoye abarundi abanyarwanda kenshi baza nje mva hajya papa wanje ari umututsi, none mwangiza umuhutu uti nguraba ndi napimiza metero ngo yango ariko ufise izuru rinini, bakamwankira ati jewe uku bishwe abahutu bagagurisha inka bakatanga amahera bakabakaranga mu nzu z'abatutsi. Hazi ibibazo vy'umuntu avuga ati jewe ufise inka 9 ejo twagurishije 2, none nakuje kubera bagwanira kuba abatutsi, kubera abatutsi nibo bategeza kuja mu mashuri. Donc imagine, nta na hamwe ku isi higeze haba ko umuntu ashinga ubwoko umuntu nk'uwundi. Nta decret ishobora gushinga ubwoko, ntibibaho. Bon, à part ça, turabe rero igiteye isoni n'ubwoba kindi ca kabiri. Urabona ko decret idashinga ubwoko, nta namwe byabaye. Mu bisanzwe en fait constitution na cour constitution zo mu Burundi no mu Rwanda zobifuta kuko urabye muri constitution mu Rwanda ubwoko burimwo muri préambule ya constitution yabo, muri article 50 52, mu Burundi muri article 287 umengo ibintu nk'ivyo ya constitution 2018 zose baremera ubwoko. Donc ivyo kwemera ubwoko bidafitiye base ntivyumvikana. Ivyo tuzobivuga muri kazoza, ariko rero tugume muri evidence scientifique, turabe rero ababigize. Donc twabonye yuko bashinze amakritère physique yerekana ubwoko, tuzobona neza yuko ubwoko nuba fixe par la physique. Donc ivyo rero turabonye ko babifixije, barabishize ngaho. Uwabigize hari umwe yitwa Jean-Jacques Père, bakomeye bo mu Bubiligi, bazanwa na administration coloniale. Harimo umuntu yitwa George Smith wewe yarakoreye ngaho mu Burundi cyane. Hariho yitwa Marcel, undi yitwa Jean Hornio,
n'uyu cane Jean-Jacques na Jean Romeo aba na Marcel bose bavuze bati ibi twakoze sivyo. Après nk'uyu unye tufatire kuri uyu unye Jean Romeo yaraje novuga ma recherche yiwe yatangwa 1940 agira ama découverte avuga ati abahutu n'abatutsi si bamwe akoresheje ivyo bita anthropometrie. Iyo anthropometrie ni kuvuga gute bakoresha utuntu tumeze nk'imisipi cankwe amatopito, ivyo bita amatopito apima abantu bapima ivyo bita chronologie aradetermina avuga ati abahutu n'abatutsi si bamwe. Ivyo ni ukumwumva kuko hagati ya 1940 na 1950 nta yindi siyansi yari iriho, kandi si Burundi babipimye no mu Rwanda gusa, hari ahandi vyava mu Budagi Adolf Hitler yarabikoze, kandi yabikoze muri iyo myaka nyene hagati 1935 gushika 1930, hagati ya 1930 gushika 1940 yapima abayahudi avuga ati bafise umutwe munini, bafise imishatsi yirabura, bafise urukoba rutera cane nkabo, bafise amaso ya shokora, akavuga yuko n'abarusi ari uko yuko aba bantu batameze nk'abadagi, bafise imishatsi ya blonde yera kwera, bafise amaso ya bleu, yuko par la théorie d'évolution abadagi ari bo bantu bashitse on top, they evolve into higher order, so they are the best, donc nibo on top. Abandi nabo acavuga ati mwege isosiyete y'abayahudi nimushobora kugira amadurwa nkatwe, rero nimuteweza kugira amahera, nimuteweza kugira ama business, nimuteweza acafata amategeko yuko batarongora abayahudi, barabahagarika ntibarongora abayahudi, barabahagarika no kuja mu mashure ntibiga muri universite. Ariko urumva babigira muri politique, mu nyuma baravyita ari byo bito esoteric doctrine na exoteric doctrine. Tuzobibona iyo bashatse gushirana hasi abantu barabikoresha, bagakoresha science, nibyo bita pseudoscience. Donc ivyo rero muravyumva yuko ari byo badukoreye, bazanye ububeshi. Rero uyu yitwa Dr Jean Romeo yaje w'umubiri ko ababirigi n'abafaransa n'abayahudi n'abadagi barabikoresha cyane, kandi niho science yagera, nta genetique yari bwaze, niho rero baje baradupima baratugabura uko. Uyu Jean Romeo rero yakora aho muri Butare mu Rwanda, yari umuprofeseri Butare mu Rwanda muri Astrida. Rero hari ikintu cabaye 1940-1950 agabuye abarundi abisa amoko. 1950-1960 kiri Butare haba découverte y'umuntu akomeye cyane w'umuchercheur yitwa Dr Arthur Noir, w'umumedecin w'umwongereza, yagize découverte ibintu bikomeye cyane ibintu by'amatableau yerekeye amagroupe sanguin. Aragira ama découverte avuga ati bijya byo muri, aragira araraba ku isi by'amaraso hose, aca découvre avuga ati ibi bintu mwavuze vya hamitike, ibintu vyo muri Afrika n'ibiki bintu bavuga ico yanditse ngavuze la grande homogénéité des populations subsahariennes dans leurs ensembles ne permet pas de confirmer les sous-divisions déjà établies, nilotique, bantou, pygmée, surtout les populations dites hamitiques, semi-chamitiques ou éthiopides, considérées depuis Gabinon comme des descendants d'une branche aryenne, ne sont pas vrais. Aravyerekana mu maraso kuva uyo munsi haza abandi bashekshera baravyerekana. UNESCO ikivuga yuko aya mabranche yabaye créé ahantu ari mu Budage ari he no mu Barundi hose, baca barabihagarika ibintu hamitike, barabihagarika kuvyigisha muri universite. Nta universite nimwe yigisha ibintu hamitike. Ivuga ati abantu bose isanga ko abarundi abanyarwanda bose ari bamwe. Donc iki ni ikintu gikomeye cyane cerekana yuko nitwe tucemera amoko y'ibintu vya kera. Uyu unye 1940 avuze ko ari amoko, uyu nyene yabivuze ko ari amoko avuze ko atamoko. Nukuvuga ko abonye ko uyu wo mu Bwongereza agize izo découverte a 1960 ari mu Butare, avuga ati ngo siniyenze Jean Romeo nyene. Acagenda afata ya madone y'amaraso yagira 1940, afata andi madone agira ama recherche, akoresheje ibyo bita le système Renus, n'abantu babizi, ba scientiste babizi, le variant CDI
araraba ararondeza asanga ibintu ngaha vyo asanga le variant CDI est fréquent dans asanga la constata ivyerekeye abarundi n'abanyarwanda arandika ngaha biranditswe. Il constate qu'il n'y a pas de différence entre les Hutus et les Tutsis, même s'agissant des échantillons romaniés. Pour ce qui concerne le système Rhesus, le variant CDI est fréquent dans les deux cas, les Hutus et aussi les Tutsis. Or, comme on l'a vu plus haut, une fréquence élevée de ce variant était alors considérée comme caractéristique des populations bantoues. De son point de vue, les Hutus et les Tutsis sont d'origine bantou. Niwe, yavuze 1930-1940, avuze yuko Abahutu n'Abatutsi atari bamwe. 1960 abonye découverte y'ivyerekeye amaraso, arabibeshuja ati aba bantu ni bamwe. 1900 arabandanya. Après 1968 agira indi étude, iyo étude rero yagize élargie, afata abanyamurenge, afata échantillon de Tutsi habitants d'Itombwe, niko babita, échantillon de Boshong, échantillon nyinshi azifata, aragira ama étude y'abaliwa n'ibiki, aragira ama étude y'Abatutsi b'Uburundi, Abatutsi b'u Rwanda, Abahutu b'Uburundi, Abahutu, adécouvra scientifiquement, génétiquement, adécouvra ko Abahutu n'Abatutsi ari bamwe. 1968 kuva 1940 ibitangaje nuko abarundi n'abanyarwanda bakigendera mu maitude y'uyu muntu yagize mu 1940 bakigendera muri decrero muri decrero yabaye créé n'umuntu yicariye hariya mu bubiri w'umuntu nkawe yashoboye gukrea par decrero agashinga ubwoko akaturema. Ivyo murumva ko atari ibintu byumvikana na gato, kuko burya tuja ku ishuri kwiga ubumenyi kandi tuja mu misa kugira ngo tuvuge ukuri, dushobore kuzana ukuri, kuzana amahoro n'ubumwe. Uwundi nitwa Jean Jacques. Jean Jacques nawe n'umuntu yakoze, nawe yazanye ivy'amoko, aravuga ivy'amoko muri iyo myaka, abagabo bamwe Abahutu n'Abatutsi ko atari bamwe. Mu nyuma umviriza ico yivugiye wenyine, I quote: Je regrette mes premiers travaux d'anthropométrie. Nous avons créé des ethnies dans les esprits alors qu'ils n'existaient pas. Uni wenye navyivugiye. Umva tufise uwundi no babwira n'ibindi byo mu gitabo mubona benshi mubisomye muca mubona neza ko evidence scientifique itemera ko abantu ari ubwoko mu Burundi nta buhari, nta bwoko mu Rwanda buhari. Ikindi gikomeye muri evidence scientifique ni ibintu bitatu bindi bikurikira nshaka kubabwira. Icya mbere, iyo bagize ico bita étude scientifique, ni ukuvuga yuko ushatse gushinga ubwoko ari variable zimwe, ni ukuvuga ko it has to be universally applied. Ça doit être universellement appliqué. Ntushobora kuza i Burundi n'u Rwanda ugakrea ubwoko urabiye kuri physique. Ntibishoboka, kuko iyo kugira ngo ibe scientifique iteza kuba applicable hose. Tuzobira muri evidence morphologique yuko ayo ma physique, ayo ma difference, ayo ma element ataba applicable mu Barundi gusa, ataba applicable mu Rwanda gusa. Inamba tegeza kuba scientifique approuvé kugira ngo vyitwa ko ari ubwoko ufatiye mu ayo ma element, it has to be applied to everywhere. Donc ivyo tuzobibereka muri evidence morphologique. Ikindi ca gatatu cerekana ko atari vyo nuko umunsi bagira ivyo bikorwa mu 1935 gushika 1940 bafashe Abahutu batariye bari bashonje barabazana, bafata Abatutsi benshi nabo bari mu miryango ikize bashika 1200 babashira ngaho babajana muri Astrida. Baciye bafata baranyegeza ama element shika 422 y'Abatutsi bapimye, basanga ko bafise ama element ama stature y'Abahutu, kuko urumva bashaka ngo bakreye ubwoko pure bw'Abahutu kuri bw'Abatutsi. Birabagora, baca barabanyegeza babita les atypiques Tutsi. C'est-à-dire au niveau scientifique, kanyegeza d'abord ntibiri éthique, ce n'est pas une éthique scientifique. Ukuvuga ko bagize science bamaze kuconclure. Science ni bayikora gutyo, bateza kugira ama recherche d'une façon honnête. Donc ni kintu duteza kumenya, kuko ubwoko butariho mu Rwanda pour une nouvelle génération, tukabibigisha ko ça a été une erreur. Mumenye yuko amahoro azorama mu Burundi no mu Rwanda, ahandi ho we are in trouble.
generation to generation. Murakoze cyane, tuzogaruka mu kiganiro gikurikira cha evidence sociologique. Nimusangize iki kiganiro gishikira uwo ari we wese ahari hose, hari abamambre ba diaspora, hari abarundi, hari abanyarwanda, hari abakongo. Tugwane turabe ko ingwano zihagarara, ingwano ntizisubira, ahubwo ntizosubire kwegera mu Burundi, ntizosubire no kwegera mu Rwanda, kugira ngo tureme abandi bashasha, kuko abo onye nabo babeshwe nabo baduha umwanya, turabe ko tureme ibihugu bishasha ari u Rwanda n'u Burundi. Murakoze cyane.